uwo muntu yafashije abantu batari bake. Ico gihe yari patiri mukuru wa paruwase Bururi, Nicitegetse Salvatore. Ubu ni musenyeri wa diyoseze Bururi. No kuvuga twebwe iwacu urabona ko mu gihe c'intambara harimwo ibintu vyo guhohotera abantu. Mu magume Uburundi bwaciyemwo harimwo ibice vy'igihugu vyasinzikaye gusumvya ibindi. Igice casinzikaye mw'ivyo bindi vyinshi twovuga ngaha, igice cari carakubititse, abantu baratose baramerewe nabi gusumvya abandi. Aha ndavuga mu ntara ya Bururi. Ico gice yabaye zone Gasanda iri muri komine Bururi. Abantu bamana intekera ku mutwe, abantu barahohotegwa bagapfungwa, abandi bakicwa. Ariko naho vyagenze uko, harabaye abandi bagabo b'intwari baserutse rukamvye, nuko baratabara bene gihugu, barabatabariza. Nuko ico gihe abene gihugu bari bageramiwe n'igisirikare ca leta. Ariko kandi murumva yuko bari hagati y'igisirikare ca leta n'imigwi igwana. Muca mwumva ingene vyagenda. Abasirikare ba leta bagenda kugirira nabi abanyagihugu, babagiriza yuko babitsa abagwanyi, babagiriza yuko bafise ibigwanisho n'ibindi. Ico gihe rero barabagirira nabi. Murazi kandi n'ubu ingene bikorwa. Murazi abatari bake bamaze kumererwa nabi kubera mwene ivyo. Rero mw'ivyo bihe wari patiri mukuru wo kuri diyoseze Ibururi yari Niciteretse Salvatore. Ubu akaba ari musenyeri wa diyoseze ya Bururi. Uyu munyagihugu rero ngo yibutse ivyo patiri mukuru w'ico gihe ari musenyeri wa diyoseze ya Bururi kino gihe yabakoreye, aramushimira ku vyiza yabakoreye. Ariko banza mwumvirize musenyeri wa diyoseze ya Bururi. Aha umukuru wa CNDD-FDD yari yagendeye diyoseze ya Bururi. Nyeniteka vy'ukuri jewe ko turaha mwaje n'aba bose muri kumwe, na jewe banje kubakeza ko mu diyoseze yacu twaronse umwubahwa atwara umugambwe utwara igihugu. Narabandikiye, none n'ubu mu ntiza amaji yanyu nzoyabasubiza, nzoze tubateze umuryango, nzoze tubateze. Jewe mu mutima wanje ndemera kandi ndemeza n'ivyo mfise nagiye ndabona yuko ngira 99% abantu baje imbere ngo tugize imisi dusoma igitabo ca Samueli, ko abantu batogwa ngo baje kurongora abandi habako kenshi hari mu bwoko kw'Imana, imigisha n'imihezagiro y'Imana. Mugabo ikibazo kibera hehe? Ikibazo kibera rimwe na rimwe ko ari igihe abantu nuko baba bibaza yuko ari ubushobozi bwabo, ari ingufu zabo, ntibaheze ngo baheze bakurikire yanzira n'amabwirizwa n'amategeko y'Imana, bakibaza yuko ari ubasha n'ubushobozi bwabo bwonyene. Ni vyiza rero yuko nk'uko ivyo bitabo vyeranda bibivuga, iyo mihezagiro yabahaye nuko muheza mukayigambukira, muheza mukaja mu nzira zayo mu gukorera twebwe abarundi n'abatari abarundi. Nuko erega ikibandanya yuhira, erega ikibandanya ihezagira. None rero muyigamburukire kandi iyo Mana ibandanye yuhira ivyo yatanguye. Nuko nagateka kuri twebwe bo muri diyoseze ya Bururi, bo muri intara
ya Makamba. Jewe ndakenguruka. Ukuri nyakuri kuranywanisha, kurunga ubumwe mu bantu, kurubaka abantu n'abandi. Muri uko rero kuvugana ukuri muri ubu Burundi twabayemwo, twibuka amagorwa yagiye arahaba 6, 5, 9, 6, 1, 6, 5, 7, 8, 8, 9, 2015 harabaye ibinyoma bidasanzwe, nuko byagiye birashikirizwa, nuko kandi n'ayandi mabi adasanzwe. Muti mbega byavuye kuki? Siho ngomba gushika, ariko aho kubikunda kuva kenshi na kenshi ni kugukumirana mu butegetsi, ni kugukumirana mu butegetsi n'akarenganyo mu byo gutwara igihugu, n'akarenganyo mu byo gutwara igihugu. Aho no hagiye harava ayo mabi yamuka ku gicumuro. None birakwiye rero ko dukudomako urutoki ibibi byabaye ngo ntibizosubire, ngo ntibizosubire mu Burundi bwacu. Turazi yuko abanyepolitike bamwe mu gushikira ubutegetsi cyane mu kurondera kubugumya bagiye barakoresha cyane ibinyoma, bagatanga amakuru atariyo cyangwa inusu y'ukuri, ntibayitanga umurava, cyangwa bakagira ubushakashatsi buhengamiye kuco bagamije bagomba gushikako bamaze gutora. Twebwe twemera Yesu Kristo, umwungere mwiza adukunda twese, yatwitangiye twese, atwereka umuryango ducamwo ngo turonke ubuzima. Dutegerezwa kurondera ukuri kuzuye. Ego murakoze mwigisha. No kuvuga uwo muntu yafashije abantu batari bake. Ico gihe yari patiri mukuru wa Paruwase Bururi, ni Citegetse Salvatore. Ubu ni musenyeri wa Diocese Bururi. No kuvuga twebwe iwacu urabona ko mu gihe c'intambara harimo ibintu vyo guhohotera abantu ku rwego runaruriya. No kuvuga yarafashije abantu hagenda akabavugira ku mapozisiyo babafashe, akabarekuza, abandi akabasanga mu ikambi iyo bamaze kubashikanayo, akabarekuza, arandikira n'abategetsi batandukanye. Ivyo ni ibintu n'ukuri bizwi, arababwira ati n'ukuri nimureke kugira abantu nabi, kuko umuntu ahungiye aha arahura yagiye ku mukunzi, canke agiye aha ugahura yagiye ku mwasi. N'ukuri aradusabira mu izoni wacu harimo ibintu n'ukuri abasirikare ba leta bagira bahuye n'abantu bakabakorera ikibi, mugabo amaze gusemerera ibintu birahagarara, byarahagaze. Kandi mu ico gihe c'intambara n'ukuri yarashobora kuva nko muri Paruwasi Bururi akaza akavuga ijambo ry'Imana iwacu, kandi ico gihe byaba bigoye. Hari n'igihe yigeze kuza kuvuga ijambo ry'Imana, abasirikare baca baramukurikira bibaza ngo boba bamufashe, mugabo basanze ari ku maguru ariko aritahira. Bahuriye ahantu kuri baraje Nyemanga ataha. Igituma mfise ubwo buhamya, twebwe muhira iwacu higeze gufatwa abantu babiri, bafatwa n'abasirikare ba leta, mugabo yaragiye n'ukuri arabatabariza, barabarekuye. Hariho n'umukuru w'umutumba iwacu ku gasozi, nawe nyene bari bamushikanye mu ikambi Bururi. Uwo mbere ngo bari kumwe baza bamaze kumwica, arashikayo aratakamba, n'ukuri nawe nyene twagiye tuza tubona agarutse. N'ukuri ivyo n'ibintu nagumanye ku mutima, mvuga ati n'ukuri ku bintu yakoze bodufasha, n'ukuri bakazomudushirira habona nawe nyene, abandi nabo nyene akazobabera akarorero. Ikindi kintu naco yakoze akiri patiri mukuru atarabana musenyeri, yaritanze akagenda akarondera imfashanyo, agatanga ibintu vy'amafu, ibintu vy'ibiharagi,
ibintu vy'ubureta, ibintu vy'ibidumu, nukuri ivyo bintu akabiduhereza, kandi ico gihe ntivyari vyoroshe. Ntivyari vyoroshe kandi abantu benshi barabizi. Ubu naho murabona, ubu naho yabaye musenyeri ataranaba nawe. Iwacu n'ukuri yarahasabiye, amashuri turayaronka, ibitaro turabironka, n'ukuri yarakoze ibintu byinshi bitandukanye, aritanga, kandi kiya gihe murabizi ntivyari vyoroshe uburyo yitangamwo, naho nyene bashobora kumuzimanganiriza ubuzima, ariko yaremeye ivyo arabirengera, araca muri ayo mahwa, araca muri abo bantu bose, mpaka agashika iyo aja umuntu akamuvugira, abantu araturokorera abantu batari bake. N'ubu n'ukuri, n'ubu turamukengurukira, aje iwacu kuhasengesha, baba abapantikoti, baba abasamwesi, n'ukuri barata iwabo bakaza kumwumviriza. N'ukuri ukuntu iwacu bamukunda ni igitangaza, n'ukuri ntiwobona n'ukuri. Hanyuma n'ukuri igisabo canje cari ico, muzaba mugize neza, Imana ibandanye ibahezagira, ibaha umugisha. Ni ukuvuga ico gihe uwatwara ikambi ya Bururi bamutazira Geriyorosi, ariwe Damien Ndarisigaranye. Uwatwara provinsi y'iwacu nawe yari Ndayizamba avuka Ivyanda. Uwatwara Ntuzeye komine nawe yari Ntuzeye Severe. Nibo batwara ico gihe aho hantu, nibo batwara Bururi. Gusa umukuru wa zone ntabo nibuka, ariko umukuru w'umutumba ndamwibuka. Bamutazira sindayihebura. Ni vyiza ko twoza turashimira abantu bakiriho, bakumva abo bagiriye neza bariko barashimira Imana ku bwabo. Natwe rero ntitworeka gushimira, nuko musenyeri wa diyoseze ya Bururi. Imana imuhezagire, imuhangaze, imushoboze kubandanya yikorera neza gushika kwiherezo. Ico twomusabira ni iherezo ryiza. Kugira iherezo ryiza ni ikintu gihambaye cane, ariko ntaworeka gushimira n'izindi ntwari tutashoboye kumenya canke tutarashobora kumenya zigenjeje nk'uku musenyeri wa diyoseze Bururi yigenjeje. Turasavye ngo abantu bose bigenjeje rugabo, abantu bose bigenjeje mwenuku, abantu bose bashingirwa intahe n'abene gihugu, muze murabatubwira, tubashire ku mugaragaro, tubashire ahabona, ntibaze basezera isi batumvise intahe, batumvise nuko ugushingirwa intahe n'abene gihugu bagiriye neza. Nuko iyo bagushimiye ukiriho biraryoha cane. Twebwe mu migenzo nuhava mvuga nti itari myiza cane, migenzo y'abarundi tuzi kuvuga amajambo meza ku muntu mu gihe yacikanye, mu gihe atakiriho, tugatangura kumuvuga neza atakitwumva, kandi igihe yari agifise ubuzima tutigeze tumuvuga neza. Avuga nti rero iyo ngendo turakwiye kuyihindura. Abantu babaye intwari, abantu bakingiye abandi, abantu batabarije abandi, abantu bakijije abandi, babakirije ubuzima. Tubavuge nuko isi bamenye, abarundi bose babamenye, n'umwana ariko araruka azamenya ati naka habaye ibi n'ibi n'ibi, naka uko niko yakoze, nuko nahaciye bazogira bati ujya ni naka yarahagaze nk'intwari, kandi nuko abo yakoreye neza baramushimira. Gahajya Imana imaniye mu bantu wampaye inka, imihezagiro abantu baguha, abantu bamaze kuguha imihezagiro n'Imana basha irakonfirima kanatsinda. Imana imaniye muri abo bantu nyene,
nico gituma bavuga bati ntushobora kuvuga ngo je ndakorera Imana neza, je ndavuga Imana neza, jewe tubanye neza n'Imana kandi ubanye nabi n'abantu. Abantu batagushingira intahe, abantu bakubonye bo kwiruka bakomoka bavuga bati uyo ni gikoko. Aho uri kurahenda Imana. Noneho uri kurihenda ntuburi kurahenda Imana. Twirinde abantu b'Imana. Umuntu wese amenye ingene yubaka izina ryiwe. Ikintu kibabaje nko guca ahantu abantu bose bakavuma bati uwo numwe yakora vya bindi. Nuba warubatse izina ryawe, waryubatse nabi. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese rero. Twibanarize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Abantu bo muri diocese ya Bururi mwese naho mu yandi madiocese agize Uburundi sinobibagira, ndababwiye nti gira amahoro ya Kristo. Reka nsozere mvuga nti abarundi twese nitugira amahoro ya Kristo. Namwe ni mwishure muti naganze Kristo mu mitima yacu. Voilà.